twotangira kuganira none. Yego me. Mwari mwaduhamagaye mu ntango ndababaza amajambo makeya ariko nababwiye ko ivyo twari tusa n'abaganiriye bitoya ko twobisubiramo kandi kugira ngo ibyo Yego ne. tuganira ubu ndabifate nk'ikiganiro kigufi tugirana. Mm. Eh, ndabaramutse kwanza Murakoze. hanyuma mutwibwire mutubwire icyo muturonderera. Yego, Turabahaye mwiriwe. n'amahoro Mutama. Hanyuma twebwe dufite ikibazo ingorane Muri bande n'umwana muri bande jewe kwanza? nitwa Nzeyimana Joseph. Ego, Ba- mukaba muherereye hehe? bamperereye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo ku mutumba wa Mparambo ya kabiri. Egome, karibu ngaha kwa Daniel Mugisha. Murakoze cyane. Mm, Hanyuma rero ingorane mfise mm, zatumye twifuza kuvugana namwe mm. n'umwana yagenda aja mu Barabu kurondera ubuzima. Akanimero kacu mwagakuye hehe? Akanimero kanyu twagahawe n'abantu mwagiriye neza, hari abo mwafashije. Mm, Hanyuma burya iyo umuntu akora iciza aca amenyekana n'isi yose. mm, Byatumye rero natwe tubamenya, tutabazi n'ubu tutabazi. mm. Ego, hanyuma rero tumaze kubamenya vyaciye biba ngombwa ko tubavugisha kugira ngo mugire icyo mudufashije, hamwe Imana ibagiye imbere. Imana niyo ibikora. Mm, Ego cyane. mm. Hanyuma rero nyamwana yari amaze y'amezi arashika amezi 6 amaze y'ahantu. Yitwa Ndegamuta. Yitwa niyo yancunguye Yvette. Ari muri Saudi Arabia. Ego ari muri Saudiya. Mama byaye bana abyaye kabiri. Arubatse. Ego me. Hanyuma rero aherereye nyine muri Nyarugo. Hamwe baneza nta ngorane. Mugabe ikintu cyadutse nuko inabuja n'umuntu w'umumama mugaye yarwaye indwara ya diabete. Hanyuma rero haza umuntu w'Umutama ngo acavuga n'abari umugabo we ngo amushingire. Aravuga ati jewe ntabwo naje kurondera abagabo ino, naje kurondera amafaranga. Nta mugabo nkeneye kuko ndafise umugabo wiwanje. Hanyuma rero aramutatira mbere umuhungu uno mama ashaka kumukubita. Uyu munsi ntiyari mwiri wararira rirarenga. Byabaye ryari ntaciriyemo? Byabaye uyu munsi ni kuwa kane, byabaye kuwa kabiri. Yego. Ku munsi wa kabiri. Niho byabaye. Hanyuma rero aravuga ati uko ariko kose reka je ndabona abantu bashobora kuzongera nabi canke bakanyica, reka ndamenyesha abavyeyi banje. Yego. Tumaze kubimenya rero twarabuze uko ayo duca nabi tumira, turabura ico twokora, turabura ico twovuga. Sinzi ukuntu rero Imana yadufashije turonka nimero zanyu. Turavuga tuti hinge reka turabe ko tubamenyesha icyo kibazo kugira ngo Imana ibaje imbere mudufashe. Murakoze. None mwahejeje? Ego mesi ko hari ibindi mutubaza. Mukimenya kino kibazo, Ego. nta handi hantu mwaciye mubaza kugira ngo babafashe, kuko hariho ababafasha kugera muri ya bihugu, aba nabo bafise ko ubasha ku buryo niyo habaye ikibazo bashobora kuvugana n'ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia, hanyuma bagashobora kugira icyo bakoze kugira ngo bakingire ujya muntu. Baronse nimero za Mendere hariya muri mu Barabu nyene. Mugabo ubutumwa tarabunye ko butasomwe, ntabwo babusomye. Urumva rero ntacyo bamukari batabusomye. Mwari mwaronse ubutumwa buvuga gute? Audio, message gute? Yari audio twabarungikiye kugira ngo tubamenyeshe nyene izo ngorane, ariko twarabonye ko ubutumwa batabusomye. Ngira mwagize ndende murasura mwandike ntoya, nubwo natwebwe turiko turaganira ariko murabisubiramo mugo mukoreshe kwandika. Gome. Hanyuma rero nuko rero naho nyene twaciye nta handi. Hariho ofisi yamurungitse agence zibarungika hariya ikorera hehe? Yasafirijwe n'ikigo ikihe?
yasafishwe n'ikigo gikorera mu Kamenge ahitwa mu Gatunguru mm, impande yo Mitwe hafi ya hoteli ya Nyamitwe niho cyamusafirishije mm, umugabo witwa Saidi mm. eh eh Nahaje murafise nimero zabo. tunozirondera mugabo ubu ntadufise mugabo nozirondera mu mwanya noca zironka Ariko murazirondera sije ndazikeneye kuko haje murazikeneye kugira ngo muhamagare eh, muhamagareho mubabwire iki kibazo, eh hanyuma murebe ko nabo hari icyo bokora. Je ntikizakubuza ko ndabikora ko mwampaye ibi birakwiye. mm. Mugabo nabo ndababwiye nabo mubace ko mabwire kino kibazo. murakoze cyane turabwiye murakoze kuduhanura Hanyuma murafise fotokopi ya pasiporo none yiwe. foto kuta pasiporo nayo twafotoye pasiporo yagiye yitwaye nyine uko nyine ntabwo twatwaye nayo twafotoye Ariko izokenerwa muta. sa Ariko izokenerwa. tumubwiye yo ifotora akayiturungikira sinzi ko Arayifise. barayimuhaye ku bubasha mugabo waniyo bashitseyo banabuja bazibaka Oya ntayafise. Udasanzwe ayifise mu telefone ntayafise. Kiretse usanze telefone sa usanze yo yarayibitse nko mu telefone ni sawa. Mugabo nayiguze vuba imanye ukwezi kumwe ntabwo yo yari yarayifotoye yaho rero biragoye. mugabo bigoranye twoja kuyirondera muri nuze muri pape muri Bujumbura siko twiroha Oya batwara umwanya munini umugiye yajya ku biro nyene mukabwira ati dukeneye fotokopi, ariko mugo ni mu gihe baba basi kubafasha. Urumva ico turondera pasiporo ni mu gihe uhava usanga bino bintu bibaye birebire bigasaba ko bica mu zindi nzego nyene kugira ngo bamufashe. Mugabo ibije ku bwanje uko tubiganiriye ndabikora nkuko namara bikora uwo muntu ndamuhamagara anyemereye tukaganira, atavyemeye nkamuha ubutumwa, hanyuma ashobora kwemera ko nabimusaba tukaganira mu buryo bwo kwandika. Ivyo ndamuganiriza n'ivyo ndamubwira ndabizi. Icy'ingenzi rero ko numvise ikibazo uyu mwana afise. Umushikanje umwana wawe uri umuvyeyi wiwe. yego ndi papa wiwe Urumva nkubona amaze kuvuga ikibazo mushiki wacu afise, mushikanje afise, nico cyo tuganira ko mujya muryango. Hanyuma iyo bitagenze neza hari kundi kuntu nyene cyo tubigenza, mugabo ntibaza ko bizogenda neza kuko ibintu byumvikana. Hanyuma iki cifuzo canyu rero kuko mwavuze ikibazo mugabo ntimwavuze icifuzo canyu nyezina n'icifuzo ciwe kuko sori karavuga. icyifuzo cyacu twebwe uko tubibona nuko bamuhindurira bakamushyira bagakorera ahandi ofisi ikamuhindurira kuko abo bantu bamaze kugira umutima mubi gutyo bashobora no kumuha aside bakazomujyana bakazomwica bakamuha indya amaside yica abantu atevye ugasanga baramugiriye nabi kuko baramukoreye ikibi baramwiza n'inzara nyamunsi kubera ko yanseye mu kambi yabo. Urumva rero ico baciza nuko nonze office hariya yo muhindurira urugo yaje mu rundi rugo. Yego. Bon, kirumvikanye. Mwe namwe ku ruhande rwanyu urumva mwe nico mwifuza canke wewe ko yipfuza iki? Mwe mwifuza iki mbona? Nijye shaka. Turahuze cyo tugihunzako. Sawa. None nk'ubu ndamwandikiye yo nyita yo soma rafise ari ku murongo. Yego cyane. Kweli. Yego. Ariko umurongo ni sawa ndamwandikira hanyuma agashobora no kumbwira byinshi birenze bino, kandi icyo ndabemereye nuko no kuri ndagifata nkama nanje, ariko nta nguvu z'ikirenga nkoresha muri bino bintu. Ni Imana nyine idufasha bikagenda neza, mugabo kweri bigenda birakemuka buke buke. Yego Imana yabijimerega urabone burya iyo akorana n'Imana, Imana yamujimbere kuko nukuri aho mwafashe batubwiye babitumenyesheje byarabaguye neza kandi barabanezera. Natwe
niyo tubona ati ni ukuri uyu muntu akorana n'Imana. mm. Yego. Biga ariko abantu twese duhemuka ubundi abantu turi abantu b'Imana kuko yadushizeho kugira ngo Mm, ngo tugire icyo tumariye abandi mm, muga abantu turahemuka usanga ntituguma muri wa murongo mwiza nyine Imana idushaka ko niyo ngorane tugira mm. gusa. N'ingorane ariko N'ahandi ho twese turi abantu bizera bavuga ngo turi ingingo za bagenzi bacu. ni ukuri kose. Nyumva rero hariho umubikira yahora atwigisha Mm, yahora atubwira ngo se yahora atubwira n'akantu kanyigishije mm. yahora atubwira ngo se ngo ku iherezo ryanje ngo nozogirirwa ubuntu ngo hakazoba hariho umuntu umwe wenyine gusa yabayeho ku bwanje narokoye. Amen, amen, amen. Yari umubikira nyine yari umubikira ari aho ariko nyakantu Yego. karanyigishije kuko urumva yakora ibyiza cyane yari umuganga akitaho abarwayi ariko ukumva uravye ibyo akora byari byinshi mugabo akifuza ko byibuze Igisenge. yozobaho hariho umuntu umwe wenyine gusa yabayeho ku bwiwe yarokoreye ubuzima urumva ko yipfuza Yego. ikintu cyiza kandi cyoroshe uravye ibyo yakora. Ntabwo ijyanye n'isengesho ariko arasenga burya. eh urumva Mm. iyo dufashije abantu hari ushobora gukora ibintu nyine umengana ibintu bisanzwe atari iby'ikirenga mugabo ugasanga birokoye umuntu aho rero burya uba wandikishije ibyo turabizi niyo mpamvu tubikora. Yego me. Mm. Ndabashimiye rero niba Turabashimiye. ataco mwongerako kuko ejo muzonyibutse Mm. ariko kuko sinosha ntera nganira burya cane ubu nyene n'uyu muntu Mm. iyo hepfo niyo y'umwana wawe Yego nazitandukanije iyo umwana niyo hepfo. mbe harya Iyo hejuru inyamuje. inyibutsa yitwa nde nabuja urya mwana Umwana yitwa niyo yancunguye Yvette. mwihangane Mm. niyo yancunguye Yvette. Mm. Hanyuma Murizeye neza ko iyi nimero iri kuri WhatsApp y'umukoresha wiwe. yego niyo. Ati murizeye neza ko iri kuri WhatsApp. Yego irafite WhatsApp nayo. Hanyuma Egome. turabashimiye uyu mwanya muduhaye mutatuzi mukatwihanganira gutwumviriza ni ukuri Imana ibaho umugisha kandi bahezagiye izobahemba ijuru. Murakoze cyane Amina uwo mugisha ndawakiriye. Amen, amen, amen. Hanyuma ndiho ndandikira uwo mwana wanyu Mm. egome mwama w'umuhamagara bigakunda Sa? mwama w'umuhamagara bigakunda. Yego turatumamagara bigakunda. Ubu nanjye nobikora vyokunda. Yokunda musanze ari ku murongo byokunda n'ukuri. Usanga ari mu kazi reka ndabashimire. Yego me. Ikintu ndabasaba gusa kubera ko ngira akazi kenshi ni ikintu kimwe kandi ntikiba cyoroshe kubera ko mutanyibukije ni ukurusha usanga natwawe n'ibindi nkanavyibagira mukagirana umutima mubi ikindi nashaje umumagara sinitabe kubera mba ndiko kwindi telefone canke nkaba ndushe n'ubu burya ijwi ryanje suku narushe nirwa ndavuga ijwi ryamaze guhinduka. Yo. Mani bagira imbabazi n'ukuri. Ryamaze guhinduka nta mpamvu ukuntu mvuga nimba umaze kumva iyo ntararoha mvuga ijwi riba rirongorotse mugabo narushe birumvikana. Mwakoze cyane. Ndavuga cyane rwose kubera ko urumva ukora ibintu byo kuganira usanga uganira n'abantu benshi bitandukanye
hari igihe bisaba kuvuga cane, eh, usanga utagiye ucisha akayi gashushe mu muhogo ukaza ufata kubuki buke buke biragoye. Mm. Eh, mugabo vyose Mbega bagenda. Hmm? baraboneka uko. Muraboneka nta na kimwe kitahari kwera, Mm. ikintu kitahari gusa eh, kingora kuronka n'akajumbu, ka kajumbu kaho iwacu karya karatugora, Karagora hariya. turinda Mm. kwigaba tukagenda kukarondera hariya iyo kari, mugabo nako turakaronka mugabo tugakura kure. Mm. Akajumbu rero n'agakaba kumye ngaha mu bihugu turimwo, Mm. akajumbu, amateke, agatoke, Gato. utwo Yego. tuntu turaboneka mugabo mukama, emwe basha nukuri ubanza kukirigaba. Ni ukuri. Mm. Bo hari ubundi muntu ahamagaye rero nibaza ko nawe nkeneye je nibaza nimba ataco murenza ko eh, ntaco nkoze ntabanje kuvugana n'uyu mukobwa wanyu. Mm. Ariko iki kiganiro ndaba ndagishize hanze kuko abo bajya muvuze ndabazi, nk'abajya bo mu Bujumbura ndabandikiye, hanyuma Yego. eh, kenshi ibi tubikora mu gukinga ibara ritaragwa kuko ivyama bikurikira ngaha ni ibyago bidasanzwe iyo ibintu bitamenyekanye. Mm. Nk'ibyo mwikeka byose bishobora kuba mu gihe uwo mwana atatabawe kandi abwirizwa gutabarwa, uko ni gufatwa ku nguvu ku busanzwe. Umuntu yubatse arubahwa, bajya nabona abantu mbe n'umumizirima n'umukristo. Oya ni umukristo. Ibyo ni kubibumvisha cyane ntugire ikibazo kabisa, iki nzogifatira umwanya ndamwe ndakibumvishe neza, nibavyanka tuzogira inguvu ahave kuko ntibyumvikana ibyo. Ndazi ibyo nzomwibwira Mm. urya agakora bimwe bimwe kugira tubanze turonke nk'ibimenyetso ko afise telefone biroroshe. Yego me. Nzobanza nawe nimwantanga ko tuvugana muze mubwire nimba bimuhatira agerageza arabafata amajwi, Mm. afata amajwi mu telefone ntagire uwo ayaha, Yego me. ayafata arungikire wewe, nawe ntugire uwo uyaha, nawe ufise ntuzuyiyaha Mhm. kuko biragenda ugasanga biciye bigaruka. Habo nigeze gutuma amavideo yashaka gufatwa ku nguvu na sebuja, hanyuma Mm. ndamufata gufata video arayifata, ayifashe acayirungika ku biro baca bayisubiza sebuja wiwe kugira ngo ave nyahantu. Vyabaye ingorane zirezire rwose, twarinze kugira inguvu nyinshi. Mm. Rero urumva no kuyitanga ni kwitonda mukareba zo murazitanga kuko ufashe biba ari ivyemezo dushobora gukoresha twebwe mu kugira ngo tumutabarize twerekana ko ari ibintu by'ukuri. Mm. eh Nayo niganya kubaho. sabwe Nawe ushobora kumuha nimero zanyu kugira ngo azobavugishe. inde Uno mwigeme. uwo mwana wawe. Eh. ahubwo namwandikiye ntaranyishura, urinda kunsaba uruhusha agamuta. None Oya reka inimero zaje ziri ku mugaragaro muta. murakoze cyane. Kandi umuntu yoroshe cane ushaka wese arantelefona aranyandikira gusa arabona itaba kubera ko mbafatiriwe mugabo ndose umwanya ca nitaba. Imana yarabahezagiye kwera. Uyu Mm. mutima muzowuhorane. Nta ruhusha urinda gusaba, reka ndi umuntu muto cane rwose, ndi umuntu yoroshe gushikira. Yego Murakoze cyane. murakoze namwe muta. Turabashimiye. Ego namwe ndabashimiye, tuzosubira ejo rero muzoze muranyibutsa turabe Yego niba umwana mubaza ko twavuganye nivyo bizodufasha. Yego cyane. Ego murakoze. Nawe murakoze. Mm. Inshuti nuko bimeze. Burya no muri Arabiya baragerageza gushingira abantu ku nguvu. Umuntu adashaka umugabo ushaka kumushingira kubera iki? Reka tugifate mu ntoki, ntibyumvikana ukuntu umuntu ushaka gushaka kumushingira. Banyamwema basanzwe badusuzugura twebwe ngo turabirabure ngo turi babi, none bagomba gushingira
bagomba gushingira umurundikazi wacu ku nguvu gute? Uwo murundikazi afise umugabo wiwe, bagomba kumushingira umutama gute muri Arabia Saudite? Oya, ntibishobora guherera ngaha. Reka tugifate mu ntoki. Ama ofisi asafirisha. Uyu murundikazi yasafiriye yaciye mu kigo cyo mu Gatunguru kwa Sayidi. Ndabasavye mugerageze uyu murundikazi ntashingirwe ku nguvu, yaravyanse kandi ntagire icyo aba muri kontara arimo yibereyeho neza, usibye ko yase gushingiranwa n'umutama. Mugerageze, muramuzi, amazina mwayumvise, ibisigaye tuzobigarukako.